Tubanje gukengurukira Imana mushobora vyose yadushikanye kuri uno munsi turi bazima, tunayisaba kuturongora mu gikorwa cadukoranije co kwakira imyitwariko y'abenegihugu no gutanga umuco ku bibazo vy'abenegihugu n'abamenyesha makuru. Tuboneho kandi n'akanya ko kuramutsa abarundi bose bariko barakurikira iki kiganiro ku nsamirizi zisamiranira mu gihugu cacu n'abadukurikira bari mu mahanga bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Mu nkundire kandi ndabashikirize indamutso za Sebarundi nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye aharamutsa abarundi bose abifuriza kugira amagara meza, amahoro, iteka n'itekane mu babo no mu vyabo. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arashima cane ingene igihugu cose kirangwamwo amahoro n'umutekano, agashimira abo bose bitanga batiziganya ijoro n'umurango kugira ngo bisasagare mu gihugu cacu, maze abenegihugu bakayakamisha mu kuduza ikivi c'iterambere ata mutima usimba. Sebarundi arashima ingendo aherutsemwo mu ntara z'igihugu cose, aho yasanze ibintu biriko birahinduka ku rugero rushimishije mu bisata bitandukanye vy'iterambere. Arashimishwa n'ibikorwa bihimbaye kandi bihambaye biriko birarangurwa n'ugwaruka, vyerekana neza ko batahuye umugambi w'imbonakazoza, aho twifuza ko Burundi bwoba ari igihugu cigaba kikigaburira mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Yarashimishijwe no kubona ugwaruka rwitunganiriza imigambi y'iterambere, rugatanga akazi, rugateza imbere imiryango yago, eka n'igihugu cagwibarutse. Sebarundi arasaba abo baba batarajijuka kuva ibuzimu baja ibuntu, bamenye yuko iterambere rirondegwa atawe risanga ku mbuga aho yicaye. Ikiganiro kibaye mu gihe imvura yatasuye. Nyene icubahiro arasaba abarimyi gusohora imbuto, bibuke guca imiserege ahatemba no gutera ubwatsi bw'inka ku mikobeko. Mu gihe leta y'u Burundi yarondeye imbuto z'ibigori zirobanuye kandi ku giciro gito cane, abajejwe kuyiha abenegihugu basabwa kutagira nkunzi canke ngo bahirahire bayigurishe ku giciro gitandukanye n'icatanzwe n'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aributsa kandi ko abarundi batokwibagira na za mbuto kama zirinda ingwara, bovomera zose ntibahebe isega na inankonge. Sebarundi arasaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi gukurikirana hafi ibijanye n'ifumbire, ntihagire umuntu acegwa gutabira kandi yararishe umwavu. Asaba kandi abajejwe intwaro na cane cane abahinga b'indimo gukurikirana ku munsi ibikorwa vy'abenegihugu, barabe neza ko ifumbire ibashikira kandi ko bayironswa atakarenganyo kagiyemwo. Ikiganiro kibaye kandi mu gihe amashure yaraye atanguye. Sebarundi asaba abaregwa kumenya ko ikintu nyamukuru basabwa n'abavyeyi n'igihugu ari ukwiga ukugendera indero runtu, maze bakaba amatuta igihugu n'imiryango biteze ko kazoza keza. Asaba kandi abarezi kwigisha ugwaruka bisunze imbonakazoza y'2040 be n'2060 kugira ngo abana bakure bazi ihangiro igihugu ciyemeje, bige babona iyo bariko baraja. Umukuru w'igihugu c'u Burundi aratera kamo abarundi ukunda ibikorwa no kumenya gukoresha neza umwanya, kugwanya inyifato zitubohera mu bukene nk'ubunebwe, ugushaka kurya ivyo utabiriye akuya, ububeshi n'ubwiyorobetsi, ukurya canke gutanga ibiturire, urudandazwa rwa magendo, kwirengagiza gutanga amakori n'ibindi biducereza mw'iterambere.
ku bijanye n'amatora yimirije mu mwaka uza, nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi arasaba abenegihugu bose kuyitegurira batekanye, kuko atari igikorwa gishasha. Birinde ababajuragiza canke abikika mukiza mu gukwiragiza ibihuha canke mu kubiba urwanko mu bonse rimwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi asaba zina murundi wese nuba mu gihugu cacu ciza c'u Burundi guteramira amahoro n'umutekano, kugwanya akarenganyo aho hose koturuka, kuko n'abasokuru barayamaze bati uja gusindira amahoro ahurumbira ubutungane. Mu gusozera, Sebarundi arasaba indongozi kuba abavyeyi babo barongoye mu kwama bashira imbere na ntaryo ineza yabo aho kwikwegerako ku nyungu zabo. Murakoze.